Musongati FC TV tubaramutse twongere tubahe nikaze murabona ko turi kuri stade Ngoma hari umunezero udasanzwe aho mugwa Flambeau du Centre yaje gutsinda Musongati FC igitsindo kimwe ku busa cyabonetse kuri penalty yatewe na Isa Kizimana ku ikosa ryarikorewe Juma Mohamed n'urukino rwa mbere rero mu gikombe cy'umukuru w'igihugu ni gice cya kabiri gishiri cyanyuma ngo twabibabwiye aho bizwi yuko ku munsi w'Imana hari urukino ruzohuza no mugwa wa Musongati na Flambeau du Centre go gusubiriza kugira haboneke uzobandanya mu gice ca nyuma arico finale n'urukino rero mubona neza ngaha kuri stade ko hari umunezero udasanzwe n'urukino twagerageje kuganira n'abatandukanye Juma Mohamed aratubwira ukuntu yiyumva nyuma yo gutsinda no mugwa wa Musongati ibintu byari byarabagoye ibintu hari haciye kinini bifuza gutsinda Musongati ariko ntibyakunda Juma Mohamed ni kapitene w'umugwi wa Flambeau du Centre turiyumva tunezerewe cyane nkuko twamye tunezerwa no kuzindi maki twahora dukina ariko guhindura amateka mu gatsinda no mugwi byari byarabananiye ico naco ucumba gute navyo biraryoshe cyane kandi biratunezerewe cyane ni igiki cyo bacabi bashikanye ko iyi ntsinzi na cyane cyane ni determination gusa no kumva impanuro z'umukoca wacu murafise urundi rukino muzokina ku munsi w'Imana nago mubona muzorutsinda tugiye kurutegura nkuko twama dutegura izindi nkino nkuko bisanzwe abakuzi ba Flambeau mu masezeraniro iki nibaze badushigikire nkuko bama badushigikira no mu zindi nkino kubona batatuva inyuma babandanye baza kudushigikira Rukundo Jean Doje nawe numumenyereza w'umugwi wa Musongati FC aratubwira ico babuze aratubwira ibyabagoye kugira ntibashobore gutsinda runo rukino rwa Flambeau du Centre ndetse mu byo twaganiriye byinshi yanatubwiye ko afite icizere ku rukino rwo ku munsi w'Imana ruzobahuza no mugwi wa Flambeau du Centre ruzotanga itike ndetse ryo kuja muri finale aho bazohura numwe mu migwi izoba yashoboye kuronka itike hagati ya Vitaro na Bumamuru. Bakora umusi twasumbizwe dusumba premièrement du côté de détermination ama équipe adverse ibona avantage yo kubona igore hakiri kare ya sécurité ni chaka yo kubona ko apise cyo bakinira ko bobo abantu bavuga ko premier mi-temps twari dominer au deuxième mi-temps twagerageje gukosora nubwo les occasions twagerageje gucreate tutigeze tuba réaliste ngo tuzivyaze umusaruro muri makano bako Flambeau victoire no musa imerita ariko twabona yuko abakinyi mutigera muhuza communication wabakarira cyane ubwo bariko bakora ivyo babatumye na ubwawe warumaze imisi urorera twatuma dusindwa mbwa turiko turakina icambabaza rero surtout muri premier mi-temps on a rien joué bituma rero mbona ko ivyo twavuganye byose bariko bakora le contraire ico gituma na premier mi-temps nari frustré ukuntu mbwa deuxième mi-temps habayemo correction mbwa durana équipe ya Flambeau déterminée bari combatif bituma deuxième mi-temps bo twagerageje gukina bayimo changement mbwa ntaco byatumari Samiri nabona yuko umenga ntibiriko biragenda neza nawe nyene nkabona yuko umenga nturi kurabishima kutamukuye n'ingoma Samiri bijyane bishika ari gihe umujura akozerera ku munota wa kare gose hari gihe uraguma witeze ko umujura hava korija ama ikindi naco cyari kigoye nta yindi shwa y'umu défenseur latéral na FC muri effectif na rimfise umba gusubiza Thompson haje ntari bigenda ndamukurisha na rimwe yari nka risque nayo nafashe mugabo pour la deuxième mi-temps novuga ko byagenze neza kuri Thompson arasira tâche défensive iyo mama rero rekara kogwa mu premier mi-temps aragerageza kwa korije kocha kurane ko busatirize bisa naho ubusatirizi bwabuze amashuta agana mu igori yabaye make cyane kubataka nta kibazo gihari umuntu ajera bafise abafise nabo nyene ngerageza gukoresha nuko nyene ngabo nta kibazo mva ko cyari gihari kuko na Flambeau giye kubiraba nta occasion nette menshi yabonye yari match isa niri ferme défensivement kuri côté gwa Flambeau nuva ko défensivement no musi bo bari efficace par rapport yacu nuvuga rero ko kuri attaque reka twende dukoreshe turabe ko prochainement dimanche aco dushobora guhinduka utegekanye ko kuri kino kwa dimanche ico ntegekanya kereka gukosora amaherere d'abord twakoze no musi no gutravaya abajere bacu mentalement amatwagerageza no kurenforcer l'offensive kuko naco tuzoba tuzibirira naco tuzoba tuje kuzibirira tuzoba tuje kurondera victoire à tout prix hari cyizere ufise icyizere ndagifise gutsinda igori rimwe n'abatsindane urashobora gutsinda ane atanu match retour mu ndwibo ko yagombora nico gituma rero nanje nta mutima uracika avuga ngo dusa n'abavuyemo turacafise chance zisa n'izingana ugeze no mwanya
Bakunzi bacu mwariko mukurikira Musongati FC TV, tubashimire twongere tubararikire kubandanya mugira like, subscribe ndetse na share kugira ibiganiro byacu bikomeze kubashikira ku mwanya, tunabutsa yuko inombonesha kure yanyu yisanga kuri YouTube, yisanga ndetse no kuri Facebook, mubandanye mugira j'aime muri benshi kugira ntihagire ikintu kimwe kibasiga, mubandanye mugira ndetse nibihe byiza. Bye bye.